Kw'igenekerezo ya gatatu ndamukiza uno mwaka umukuru w'Inama Nkenguzamateka yarifadikanije n'abakristo bo mw'ishengero ESEDA Eglise du Saint Esprit et de délivrances des âmes mu rurimi rw'igifaransa riri muri zone Kinama muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo guhimbaza Imana. Ayo masengesho yari yitabwe kandi n'abakenguzamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura. Bamwe mu bakozi bakuru bo mu Nama Nkenguzamateka n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Mw'ijambo Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yashikirije yahamagariye abarundi kugwiza urukundo, gukunda igihugu no kugiteza imbere no kubandanya bikingira ikiza coronavirus. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarongeye amenyesha ko ababajwe n'igandagurwa ry'uwuserukira ishengero rya ESEDA imbere y'amategeko mu Burundi akabaciye ahoza umuryango yasize hamwe n'ishengero. Ndabibutse yuko turi mu bihe byiza bya Pasika, sivyo? Kubizera Imana, kubizera Kristo ni ibihe bitwibutsa urukundo rw'Imana, kandi urwo rukundo niryo soko. Haleluya. Yesu yavuze ngo nimwakundana, nimwagirana urukundo hagati yanyu ntibazomenya ko muri abigishwa biwe. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kugira urukundo, cyane ko turi muri bino bihe byiza bitwibutsa urukundo. Gasaba abarundi tugiranire urukundo nk'abarundi, dukundane nk'uko Imana dukunze. Kandi iyo ahantu hari urukundo agatima k'ubukoko kaca katuvamwo. Reka dusabe abarundi ugukiza igihugu cacu, tuvavanure n'agatima k'ubukoko, tugwize urukundo mu mitima yacu. Ariko kandi numva mfise umubabaro mu mutima kubera ko ishengero mu Burundi ryararibuze. Nyakubahwa representant legale w'ishengero rya ESEDA yaragandaguwe. Rero ibyo byose nivyerekana ko hariho ikintu dukwiye gukora mu Burundi, na cyane cyane tugatahura yuko ubuzima bw'umuntu ni katihabwa. Ubuzima bw'umuntu nta muntu n'umwe afise ku burenganzira. Nta muntu yoba yagucumuye ko nawe bakugiriye nabi, nta burenganzira mfise bwo kwaka ubuzima bw'umuntu, kuko sije namuremye. Umuntu aba yaremye n'Imana. Imana niyo yenyene ifise uburenganzira bwo kwaka umuntu ubuzima. Rero n'umubabaro mwinshi cyane turahojeje ishengero rya ESEDA yarayiribuze, kandi twabuza n'umuryango waraye ubuze kuko yiciwe imbere y'urugo atashe. Rero n'umubabaro mwinshi. Abarundi turakwiye kuvavanura n'ako gatima ko kwica k'inzigo n'ibindi byose. Urukundo rukagwira mu mitima yacu, urukundo rukuzura, kugira ngo nane tube abana b'Imana. Na cyane cyane ko mu gihugu cyacu Burundi twashize Imana imbere, tukandika mu bwirizwa shingiro. Gushira Imana imbere birafise icyo bisigura, ni si ku mpapuro gusa, no kuvuga ngo no mu mibereho yacu ya misi yose dutegereza kurangwa n'ubwo bumana. Rero n'umubabaro. Rero tugasaba abajejwe intwaro, abajejwe iby'umutekano, twabasaba ko bogira amatohoza kugira ngo tumenye abantu baraye bagandaguye uwo mukozi w'Imana. Mu nyigisho yatanze yashimikiye ku guhamagarira abakristo kurinda imitima yabo nk'uko ijambo ry'Imana ribisaba, kuko abazoyibona ari abafise imitima itanduye.